Ewe mukama wanje nanje naragowe. Wogowe nikiga mugore wanje. Raba nawe mutama yo wanteye. Imvyaro cenda zose. Reka suko nakwanka nanje bingeza ahantu. Reka kurira. Ndagufise bucumi munda. Kubaryamika muri aka karuri n'ikibazo. Ubu nta n'ivyo abana baronka bafungura. Baragwara kwivuza kikaba ikibazo. N'indero yabo heraba n'ikibazo. Je wanguma ndimago yaki kubera indazi rutavanako. Mupfasoni wanje. Burya nanje ibibazo ndabibona muga nkabiburira inyishu. Yemwe baha. Sabwe. Nimuduhe. Kuvya muzanye. Burya nabumvirije kuva kera. Nsanga mwarasigaye inyuma y'amajambere koko. Gute? Ivyo bibazo mufise. Humura bigiye gukemuka. Sha burya mwebwe ntimwumviriza iradi. Reka shaka udukindaga bigiye gukemurwa niki niwitwenge. Mwaba nimunume umviriza iradiyo. Ego nibanume. Yemwe nshuti zanje nkunda. Mu mugambi wayo wirondoka rijanye n'amagara meza, komine ya Gitega bategura isekeza rijanye n'amagara meza no kuvyara ku rugero, aho hazoba kugara burundu abagabo n'abagore bavyifuza bakwije ibisabwa n'ubuvuzi. Iryo sekeza ryategwe na komine Gitega ishigikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu ry'abarongoye ibisagara bivuga ururimi rw'igifaransa, rizobera ku bitaro mpuzantara vya Gitega kuva ku igenekerezo rya 27 Nyakanga gushika igenekerezo rya ndwi Gitugutu kandi ni ku buntu. Ukaba wifuza kugira icyo ubajije ku bijanye n'iryo sekeza, bariza ku bitaro mpuzantara vya Gitega mu gisata c'irondoka rijanye n'amagara meza canke witura baremesha kiyago bakwegereye. Ushobora kandi kuronka umuco wakwiye canke ukandika kuri WhatsApp ku nimero y'umwe mu baganga bariko barakurikirana ico gikorwa ku 75 amajana 789 amajana 393. Twibukanye ko urugo rumaze gutahura ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ari kimwe mu bituma gwiteza imbere muri vyose. Bavyeyi dutegure kazoza keza k'ibibondo soko ry'iterambere rirama mu Burundi mu kwitabira umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza. Suzana mugore wanje. Ego Matayo wanje. Yo nukuri ndanyutswe. Nanje ndanyutswe pe. Ejo inkoko niyo ngoma. Erega koko twari twarasitswe. Twari twarasitswe.